Umunsi tugiye kuvuga kuri KOUNDE. KOUNDE n'umukinyi wa FC Barcelone, imwe mu makipe akomeye muri Espagne ndetse no ku rwego rw'isi. Umwe mu bakinyi bigenza neza cane cane aho akinira muri defense nk'umu defenseur central canke central defender. N'umwe mu bakinyi bigenza neza cane kandi KOUNDE akunze kumenyekanira cane ndetse no kwamamara cane ndetse no kuvuga ko vyinshi bivanye n'impuzu yambara, aho yambara nk'umumodo bamwe bambara impuzu zitangaje. Ubundi KOUNDE ni muntu ki? Kora subscribe canke s'abonner kugira uzoza gukurikirana amateka y'abakinyi benshi uzoza turagushikiriza iminsi yose ndetse ushireko j'aime partage na commentaire. Amazina yiwe yose ni Jules Olivier KOUNDE, ni umukinyi mpuzamahanga w'umufaransa canke footballeur international français. Kuri ubu akinira ikipe ya FC Barcelone muri Espagne, imwe mu makipe akomeye ndetse imwe mu makipe y'ivyamamare kw'isi. N'ikipe nsa y'igihugu c'Ubufaransa Les Bleus, yavutse itariki 12 z'ukwezi kw'icumi mu 1998, avukira kuri 14e arrondissement, ni agace kari ku mugwa mukuru Paris mu Bufaransa. Apima 1.80 m, akina inyuma, ni umudefenseur wo hagati, defenseur central canke central defender, ndetse arashobora no gukina nk'umudefenseur wo ku ruhande rw'iburyo lateral droit. Akinisha ukuguru kw'iburyo. Yatanguye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga ico bita periode professionnelle mu mwaka wa 2018. Imigwi yakiniye akiri muto, parcours junior. Kuva 2004 gushika 2009, KOUNDE yakiniye ikipe ya Fraternité de l'Andiras y'abakiri bato mu Bufaransa. Iyi Fraternité de l'Andiras ni naho yavukiye. Kuva 2009 gushika 2010, KOUNDE yakiniye ikipe ya Olympique de Marseille y'abakiri bato yo mu Bufaransa. Kuva 2010 gushika 2013, KOUNDE yakinira ikipe ya La Bled FC y'abakiri bato yo mu Bufaransa. Maze kuva 2013 gushika 2019, KOUNDE yakinira ikipe ya Girondins de Bordeaux, aho Girondins de Bordeaux yo mu Bufaransa, aho yakiniye mu bakiri bato ndetse no mu bakuze canke mu bakinyi babigize umwuga. Ubuto bwiwe, la jeunesse. Se wa KOUNDE asanzwe afise inkomoko muri Benin. Vyumvikana ko KOUNDE ari gushobora gukinira Benin, igihugu ca Benin, naho nyina wa KOUNDE ni umufaransa. KOUNDE yavukiye mu Bufaransa muri commune ya Landiras, impande ya Lango i Gironde. KOUNDE yatanguye gukina umupira w'amaguru ku myaka 6, no kuvuga ko hari 2004. Umugwi wa Club Fraternel de l'Andiras, mu nyuma aja mw'ikipe ya Olympique de Marseille muri saison ya 2009-2010. KOUNDE yakuze akunda cane ikipe ya Girondins de Bordeaux, aho iyi kipe ya Girondins de Bordeaux nawe yatanguye kumukurikiranira hafi imyaka 12 gusa igihe yaja mw'ikipe ya La Bled FC, aho yari hagati y'imyaka 12 na 15. Muri 2019, inyuma yaho KOUNDE aguriwe na FC Sevilla yo muri Espagne, iyi kipe ya La Bled FC yahawe $200 vy'amayero kubera ko amategeko ya FIFA avuga ko hari bice bihabwa ikipe yakujije umukinyi mu gihe umukinyi yaguze n'ikipe yo mu kindi gihugu, kuko yaravuye mu Bufaransa aja muri Espagne. KOUNDE yavuye muri La Bled FC ari mu muce w'abakinyi bakiri bato bari munsi y'imyaka 15, le moins de 15 canke under 15. Girondins de Bordeaux kuva 2013 gushika 2019. Mu 2013, KOUNDE yagiye mu ikipe ya Girondins de Bordeaux y'abakiri bato. Girondins de Bordeaux ni imwe mu makipe afise amateka akomeye muri Bufaransa, nubwo iriko iraca mu bihe bitoroshe ubu. Aho yagiye araba akizigenza canke capitaine muri kategori canke mu ngeri zose zitandukanye yagiye arakinira, kuko umukinyi murazi ko agenda araduga ava ku myaka 13 aja ku myaka 15 aja ku myaka 19 gutyo nyene. KOUNDE mu 2017 yafashe ikipe ya Girondins de Bordeaux y'abari munsi y'imyaka 19, le moins de 19 canke under 19, gutwara championnat y'Ubufaransa, aho KOUNDE yari capitaine canke yari ikizigenza w'ikipe ya Girondins de Bordeaux yatwaye igikombe. Mu kwezi kw'icumi 2017, mu gihe yari asigaye yimenyeza mu ikipe y'abakuze ya Girondins de Bordeaux, KOUNDE niwe yasinye amasezerano ya mbere nk'umukinyi yabigize umwuga, contrat professionnel, aho yasinye amasezerano y'imyaka 4 gushika 2021. KOUNDE yakinye urukino rwiwe rwa mbere nk'umukinyi yabigize umwuga football professionnel itariki 7 z'ukwezi kwa 2018, aho yari umukinyi ngenderwako muri ikipe ya Girondins de Bordeaux, aho inyuma yo kugenza neza cane yaciye yongerwa iyindi myaka 2 ku masezerano yari afise, maze acaba yo gushika mu 2023. Muri saison ya 2018-2019, KOUNDE niwe mukinyi yakoreshejwe cane muri Ligue 1, ihiganwa rya mbere y'icicaro ca mbere mu Bufaransa. Ntivyari bisanzwe kuko umusore w'imyaka 20 gukina inkino nyinshi nk'izo KOUNDE yakinye, benshi vyaranabatera ubwoba, bikabatera ubwoba ko ari guhava avunika canke akagira ikindi kibazo, akagira imvune
canke agaterwa n'uburuhe bigatuma kariyeri yiwe y'umupira w'amaguru yononekara. Ariko ivyo ntacyo vyononye kuri Jules Kounde, yagumye ari umukinyi mwiza ndetse yagumye ari umukinyi ngenderwako ndetse atangwa no konderwa n'amakipe akomeye cyane ku mugabane wa Buraya. Jules Kounde yakinye ikipe ya Girondins de Bordeaux inkino 70 mu mwaka umwe n'inusu, aho yatsinze ibitego 4, mva ko yakinye inkino nyinshi cyane ku mwana w'imyaka 20. FC Sevilla yo muri Espagne 2019 gushika 2022. Mu kwezi kw'indwi 2019 Jules Kounde yaguzwe n'ikipe ya FC Sevilla canke FC Seville, imwe mu makipe akomeye muri Espagne mu higanwa rya La Liga, ndetse n'imwe mu makipe afise izina rikomeye ku mugabane wa Buraya, aho ari imwe mu kipe yamamaye. Aho iyi kipe ya Sevilla yamuguze miliyoni 50 z'amayero. Agishika muri FC Sevilla yashitse aba umutitire canke ndetse aba n'umukinyi ngenderwako bituma afasha FC Sevilla kwitwara neza, aho mu 2020 yatwaye Europa League. Europa League ni igikombe kigira kabiri ku mugabane wa Buraya inyuma ya Ligue des Champions, benshi murakizi. Muri saison zitatu yamaze muri FC Sevilla, Jules Kounde yakinye inkino 88. Aho tugiye turashiramo izo yasiba kubera imvune ndetse n'ibindi mu gihe baba bamuruhuriye, mvuga ko yanakinye inkino nyinshi. Inyuma yo kugenda neza cyane muri FC Sevilla, Jules Kounde yatangukanye n'amakipe akomeye, aho habuze gato cyane kugira ngo aje muri ikipe ya Chelsea de Blues yo mu Bwongereza, ariko yahisemwo kuja muri FC Barcelona mu gihe yandaga n'amakipe akomeye nka Chelsea de Blues, ayo yahatse kujamwo, ndetse na Manchester United yo mu Bwongereza, ariko yahisemo kuja muri FC Barcelona. FC Barcelona kuva 2022. Itariki 22 z'ukwindwi 2022 niho Jules Kounde yaja muri ikipe ya FC Barcelona, imwe mu makipe akomeye ku rwego rw'isi ndetse imwe mu makipe ifise abafana benshi mu bihugu bitandukanye. Aho Jules Kounde ni umwe mu bakinyi bafasha FC Barcelona cyane cyane nk'umudefenseur, kuko FC Barcelona yari isanzwe ifise ibibazo vya defense ico gihe. Umwe mu bakinyi bakoze amateka kudasanzwe bituma aba mu Bafaransa bake bashoboye gukora amateka cyane mateka muri FC Barcelona. Ni ikipe nserukiragihugu y'Ubufaransa. Nubwo Jules Kounde yari gushoboye gukinira ikipe nserukiragihugu ya Benin, yahisemo gukinira ikipe nserukiragihugu y'Ubufaransa. Aho Jules Kounde yatanguye gukinira ikipe nserukiragihugu y'Ubufaransa yabari munsi y'imyaka 20, moins de 20 canke under 20, aho hari mu 2018. Jules Kounde yahamagawe bwa mbere mu ikipe nserukiragihugu y'Ubufaransa y'abakuru Les Bleus itariki 18 z'ukwezi kwa 5 2021. Nubwo yariko arigenza neza muri ikipe ya FC Barcelona ndetse no muri ikipe ya FC Sevilla yakinira, yatanguye gukinira yatanguye gutuma ko mu 2021. Imvo nuko mu bakinyi b'Ubufaransa harimwo abakinyi bashoboye canke bari experienced, bafise experience n'uburambe n'amazina akomeye kumusumvya. Yitabiye ero ya mbere mu 2022. Mu 2020 impamvu yabaye mu 2021 nuko COVID-19 yariho muri 2020 bituma isubikwa. Aho Jules Kounde yakinye urukino rwiwe rwa mbere itariki 2 z'ukwa 6 2021. Mu gikombe c'isi cyo mu 2022 cyabereye muri Qatar, Jules Kounde yatumweko ndetse afasha bikomeye ikipe nserukiragihugu y'Ubufaransa gushika kuri final batsinzwe n'igihugu ca Argentine, mwese muravyibuka. Mu 2024 naho Jules Kounde yatumweko mu ikipe nserukiragihugu y'Ubufaransa Les Bleus, aho yitabiriye Euro yo mu 2024 yabereye mu Budagi. Imikinire yiwe canke style de jeu. Umukinyi wese uko afise style de jeu canke afise imikinire yiwe ituma umukinyi yakunzwe mu bafana ndetse no mu bamenyereza batandukanye. Nubwo ari mugufi cyane bivaye n'uruhande akinirako, kuko gukina kuri defense central cyangwa kuri central defender uteza kuba umukinyi muremure uzi gusekana n'abandi bakinyi. Aho ku metero 1.78 akaba akina nka myugariro hagati defenseur central, beki wa katikati. Jules Kounde aritanga cyane ku rugero rwo hejuru, ari navyo vyatumye agera ku rugero ageze ubu, ari umwe mu defenseur bakina uruhande akinako beza cyane, bituma anakundwa ku rugero bukomeye, ndetse anafasha n'amakipe akinira yaba ikipe ya FC Barcelona n'ikipe y'Ubufaransa. Jules Kounde kandi akunze kumenyekana cyane cyangwa kwamara cyane biva n'inyambaro ziwe zikunze gutangaza ndetse zigatwenza benshi.
ese nk'umukunzi w'umupira w'amaguru ni iki ukundira Jules Kounde nk'umukunzi wa FC Barcelone? Icyo tugusaba ni kimwe no gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzohore ukurikirana amateka menshi y'abakinyi tuzogushikiriza iminsi yose, ndetse washaka ko jeme payitanzi na commentaire hama ukanabisangiza n'abandi. Ni benshi bashaka kumenya amateka y'abakinyi n'amakipe basanzwe bakunda. Murakoze.